Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabaha ikaze muri burakeye kuri uyu wa mbere itariki 18 Munyonyi 2024, aho tugiye kugaruka ku makuru yavuzwe muri no weekend. Amakuru tuyahere muri Sosumo. Mwishirahamwe rijeje kudandaza no guhingura isukari Sosumo bamenyesha yuko umwimbu w'uyu mwaka ari umusesekara, yuko bimbuye umwimbu mwinshi ugereranije no mu mwaka uheze, kandi bakaba bariko batanga isukari kuye mu gihugu badatahura n'impamvu isukari iri kirabura mu gihugu. Nkuko bimenyeshwa n'umuyobozi ajeje ivy'indimo Jean Claude Ntwari, amenyesha yuko uyu mwaka bamaze kwimbura itoni zigera ku bihumbi 17,875 mu gihe mu mwaka uheze bari bimbuye itoni 13 n'ibihumbi 700 gusa. Uwo muyobozi akamenyesha yuko amahangare yose ya izine yuzuye, ndetse yuko bagiye no kwitiza aho baba barabitse mu Gahinga, aho bashize muri sare ya Paruwasi Gihofi. Akavuga yuko umwimbu wabaye mwinshi, bakeneye kwagura naho bashira umwimbu kuko umwimbu usigaye utaronka aho kwigwa. Akabeshuza kandi abavuga yuko isukari iri kiraboneka mu Burundi yo biva hanze, akavuga yuko ibigega byose biri mu gihugu ari Sosumo iri kiratanga isukari irimwo. Uwo muyobozi amenyesha nyene yuko intumbero bihaye yuko uwo mwaka bazogera ku matoni 200,000, babona yuko kandi bazoyishika kuko bariko bakora bitanga kandi bariko babona umusaruro. Bakamenyesha yuko izine ya Sosumo bari bifuza yuko bazoyagura kandi bisanzwe biri mu nteguro, bariko bakorana n'ubushikiranganje kugira ngo bagure ibikorwa vy'iryo shirahamwe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriye intumwa idasanzwe ya ONU mu karere k'ibiyaga binini, Huan Zing, akaba yari yaje kuganira nawe ku bibazo vya politike n'ivy'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, ndetse bakaba baganiriye. Uwo mushitsi akaba yashimye cyane ingene umukuru w'igihugu ariko avyifatamwo mu gutsimbataza amahoro mu karere k'ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu rero akaba yamubwiye ivyiyumviro vyiwe, aramubwira ingene abona hotoga umuti kugira ngo amahoro aboneke mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Ndetse uyu mushitsi akaba yashimye. Huan Zing akavuga yuko yaryohewe no kumva impanuro z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubijanye n'umutekano urama muri ibi bihugu vy'ibiyaga binini. Tubabwire gato amakuru ariko aravugwa mu ntamba mu rugamba. Intamba mu rugamba zitegurira urukino rudasanzwe zigiye gukina na Senegal, aho Senegal yatsinze Burundi mu rukino ruheruka ibutsinda igitsindo kimwe ku busa. Igitsindo cateje amatati menshi bituma n'ishiramo ry'umupira w'amaguru FFB mu Burundi gitwara, kuko bavuga yuko Senegal bayihaye penalty itariyo, bituma Burundi butakaza amanota 3, ariko ntivyagira ico bihindura kuko mwitsinda ere Burundi busanzwe burimwo mu mahigano yo gukurakuranamwo barondera itike yo kuzokina inkino za kane 2025. Uburundi bwamaze kuvamwo co kimwe na Malawi baheruka mbere gukina bakanganya, ariko Senegal na Burkina Faso bo bakaba baramaze kuronka itike ibashikana muri izo nkino. Senegal yahira imbere na Burkina Faso bafise amanota 10, mu gihe Burundi buza ku mwanya wa gatatu n'amanota 4, ugakurikirwa na Malawi ifise inota rimwe muri iryo tsinda L. Uburundi rero buri muri Senegal aho buriko bwitegurira urukino rwo gusubiriza, aho umumenyereza mushasha Patrick Sangwa azoba ariko akina urukino rwa kabiri kuri uyu munsi wa kabiri. Ndetse abakinyi bakaba bifashe neza, abakinyi bakaba bameze neza, kandi bakaba bashigikiwe cyane n'umuyobozi w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB mu Burundi Alexandre Muyenge, aho ari hariya muri Senegal ariko arakurikirana imyimenyerezo y'intamba mu rugamba. Ndetse bakaba bakoze imyimenyerezo yo kwimenyereza gutera amakufra no gutera imipira y'imiterekano. Umuyobozi rero w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru nawe akaba ari mu bafashije cyane, akaba mbere nawe ari mu bafasha akanya ko kuryoherwa, ariko arimenyereza nawe gutera amapenalty, gutera amakufra n'iyindi mipira y'imiterekano. Mwomenya yuko abakinyi nka Haruna Majaliwa Musa hamwe na Abedi Bigirimana, abo bakinyi batakiri kumwe n'intamba mu rugamba kubera imvune bagize.
bakaba bagize ububabare baravunika ku buryo badashobora gukina izo nkino Uburundi buriko burakina, Uburundi buriko buritegurira. Abo bakinyi bakaba banasubiye mu ma ekipe basanzwe bavamo, bakaba basubiye mu migwi basanzwe bavamo. Haruna Majaliwa asanzwe akinira Rayon Sport yo mu Rwanda, ndetse na Abedi Bigirimana asanzwe akinira Police yo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda nyene. Ariko mumenye yuko imvune bagize atari imvune zihambaye cyane, bikaba rero ivyo bitazobabuza kubandanya bagira imyimenyerezo mito mito mu migwi basanzwe barimo, ariko bakaba bagiye kugira ngo abaganga bo muri iyo migwi bashishikare babakurikirana. Mu ntara ya Makamba abasore bashaka kubaka izabo ntibigiye kuborohera. Abasore bashaka kubaka izabo mu ntara ya Makamba ngo bari bakwiye kubanza kubaka amazu yabo, bakubaka amazu yabo bwite imbere yuko baza kurushinga. Ico ni ciyumviriro gishikirizwa no mukuru wa sentare nkuru y'iyo ntara ya Makamba, aho yagishikirije mu nama y'umutekano yo kuri wa 11 mu kwezi kwa Munyonyo, aho yamenyesheje ko muri sentare hibonekeza imanza nyinshi usanga hari abakenyezi abagabo babo baba babatanye n'inzu, bakabata mu mazu bari bapanze, bakabasigira abana bakiri bato, ndetse bagaca bigira bakaja kurondera ubuzima hanze. Ivyo rero ugasanga vyatumye abakenyezi babura ingene bari hamazu bagasohoka mu mazu, ugasanga biriko biteza ingorane. Rero kubw'uwo mukuru wa sentare y'igihugu mu ntara ya Makamba akabona yuko vyari bikwiye yuko abasore bose bashaka kurongora baba bafise amazu yabo bwite basanzwe babamwo. Muri ico gihe nyene ngo inzu iyo umuntu ayimutayemwo sentare ayituye ngo yimushikirize inzu yiwe, biraheza bikagorana gushikiriza inzu kuko sentare icishira imbere ineza y'abo bana, itokwangaza abana cyangwa ngo yangaze umuvyeyi mu gihe hari umugabo we yaramutanye iyo nzu. Ngo niyo mpamvu rero asaba yuko yohimiriza kandi leta cyangwa yimiriza imisore yuko yo kwitegura kurushinga ibanje kubaka izabo, bakareka ibintu byo kuja gupanga, kuko iyo babuze amafaranga bakunda gusanga bataye mu ngorane umuryango bari bafise. Inkuru y'umubabaro abakunzi b'igisata ca ba mukerarugendo ariko n'abarundi bafise, ni inkuru ya Dr Carmel Niyibigira, umugore yarasanzwe amenyerewe mu gisata ca ba mukerarugendo, aho uyu mugore yigeze no kuba mu mwaka wa 2018 ari mu bagore bari bahambaye cyane muri Afrika bavuga ari kijana mu gisata ca ba mukerarugendo. Uyu mugore rero yitavye Imana, uyu mugore ntabwo akiri muzima. Uyu mugore kandi akaba yaratwaye igisata cy'igihugu, ibiro bikuru by'igihugu bijeje ba mukerarugendo, ndetse akaba yaranatwaye ico gisata muri East Africa, aho mu bihugu nk'u Rwanda, ibihugu nka Tanzania, ibihugu nka Kenya, Uganda, aho hose yagiye aratwara igisata kijeje ba mukerarugendo, ndetse akaba ari n'umwe mu bateje imbere ico gisata. Abateje imbere ico gisata bakongera bakacerekana, akaba ari n'umwe mu bagiye bahimiriza abakenyezi cyane kugira ngo barondere ubwigenge mu bijanye n'amafaranga, kugira ngo biteze imbere maze babone kwibeshaho neza kandi babone kubeshaho umuryango. Yagiye atera intege abakenyezi benshi. Uyu rero Dr Carmel Niyibigira akaba yitabiye Imana mu bitaro muri Kenya ahitanwe n'indwara, akaba kandi yarakiri muto. Turahojeje umuryango n'abarundi bose babuze muri rusangi, kuko uyu yari itunga ry'igihugu, yari umwe mu bariko bafasha igihugu cyane, yari umwe mu bariko bateza imbere igisata ca ba mukerarugendo, tourisme muri Afrika no mu karere no muri East Africa. Uyu mukenyezi yarasanzwe ari imboneza idasanzwe muri ico gisata, ndetse yaramaze kuba yizegwa cyane mu mabanga atandukanye kugira ngo ateze imbere ico gisata. Aho yaciye hose rero bakaba bamuvuga neza, aho yaciye hose akaba yahasize mu by'ukuri izina ryiza, akaba yahasize amateka meza, akaba yari umukenyezi benshi bafata nk'akarorero, akaba yari umukenyezi benshi bafata nk'uwo bofatira ku rugezo, maze bakamwizera, agateza imbere cyane Afrika, agateza imbere cyane n'igihugu camwibarutse Uburundi. Amakuru tuyarangize ku nkuru ivugwa mu makungu, aho umukuru w'igihugu mushasha aheruka gutogwa. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aheruka gutogwa Donald Trump, akaba aharanira cyane kurangiza intambara yo muri Ukraine. Nkuko Donald Trump wewe yari yabivuze igihe ariko ariyamamaza, avuga yuko iyi ntambara yo muri Ukraine n'Uburusiya, iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, uyu mutegetsi mushasha ashobora kuyirangiza mu masaha 28.
Donald Trump akaba yaramaze gushiraho ugiye kugarukana amahoro, ugiye kurangiza iyi ntambara biciye mu mahoro, yaramaze kumushiraho kugira ngo yitegurire igihe azoshika ku butegetsi ace arondera ingene yoshira mu ngiro ijambo yashikirije. Perezida Donald Trump asanzwe ari uwutashigikiye cyane iby'intambara, ahubwo agashigikira cyane yuko aba bategerezwa kurangiza iyi ntambara mu mahoro. Akaba kuri uyu wa gatandatu yamenyesheje yuko Uburusiya na Ukraine bategerezwa guhagarika iyi ntambara, akavuga yuko ababaje cyane n'abasirikare bashishikara gupfa, abasirikare bariko barapfa cyane muri ivyo bihugu, bapfa muri iyo ntambara. Akavuga yuko ibi rero bikwiye guhagarara, wewe akavuga yuko iyi ntambara agiye kuyirangiza. Abantu bose rero, amakungu yose ku isi bariteze inzira agiye kuyirangizamwo, na cyane cyane yuko aba bose bahanganye, yaba Vladimir Putin asanzwe ari umukuru w'igihugu cy'Uburusiya ndetse na Zelensky asanzwe ari umukuru w'igihugu cya Ukraine, aba bose bankana urunuka, badashaka kuganira, baguma bashaka yuko iyi ntambara boyikomeza, umwe wese yarondera intsinzi ku kibuga cy'intambara. Ariko kandi hakaba hari abantu benshi bifuza yuko iyi ntambara ihera, kuko iyi ntambara iriko iteza abantu benshi ubukene, isi yose ikaba iriko iragira ingaruka bivuye kuri iyi ntambara, ndetse hakaba hariho n'abariko bapfirayo, abariko barahunga kubera iyi ntambara iriko irabera mu gihugu ca Ukraine, imaze imyaka igera kuri 3 iriko iraba. Aba bantu bariko bagwana, Uburusiya mbere bakavuga yuko ku rugamba butera imbere, bukaba buriko bwunguka ibirometero vyinshi mu gisagara cyo muri Ukraine, aho bavuga yuko igisagara ca Donetsk gishobora umwanya n'umwanya kuja mu maboko y'Abarusiya, kuko baguma batera intambwe ku yindi buri munsi batera intambwe ku yindi. Ni mu gihe kandi Ukraine nayo mu gace ka Kursk, aho Ukraine yafashe agace ka Kursk mu Burusiya, Ukraine nayo iriko iragwana, aho umukuru w'igihugu Zelensky amenyesha yuko hari abasirikare bo muri Korea ya ruguru bariko bagwana ku ruhande rw'Uburusiya muri ako gace, ndetse akamenyesha yuko hari 60,000 byose by'abasirikare bo muri Korea ya ruguru bariko bagwana ku ruhande rw'Uburusiya, ndetse agasaba yuko amakungu yohaguruka agafatira ibihano ico gihugu, kuko kiriko gishigikira umuntu ariko atera ikindi gihugu, kigashigikira umuntu ariko agirira nabi ikindi gihugu yinjiriye ubwigenge bw'igihugu. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu wasanzwe ariho, umukuru w'igihugu agiye kuhava, umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, nawe yemereye umukuru w'igihugu cya Ukraine Zelensky yuko ashobora gukoresha ibigwanisho vyo muri Amerika, ibigwanisho vy'amarokete arasa kure cyane, amarokete ashobora kurasa agashika mu Burusiya. Ivyo ni mu gihe bari barayamuhaye amarokete, ariko bamubuza kuyakoresha. Kuri iyi nshuro rero Perezida Joe Biden akaba yemereye mugenzi we Zelensky yarasanzwe yarafashije cyane muri iyi ntambara yuko ashobora gukoresha ivyo bigwanisho akarasa mu Burusiya mu ntumbero yo kwivuna, kuko Uburusiya nabwo butera intambwe. Ivyo ni mu gihe kandi Uburusiya bwo buvuga yuko Ukraine ikihenda ikarasa mu Burusiya, nabo bashobora guca bayigirira nabi, bagakoresha vya bigwanisho ruhonyanganda, bombe nucleaire, ndetse bakavuga yuko n'ibihugu bigenda bishigikira Ukraine bishobora kugira ingaruka mbi. Uburusiya bushobora nabwo kwihagarara, ko bushobora kwivuna mu gihe Ukraine yotera ivyo bibombe mu gihugu c'Uburusiya. Ni mu gihe kandi Uburusiya bukomeje kuguma butera amabombe mu gisagara ca Kiev, aho nyene muri Ukraine, aho abantu badasiba kuzindukira ku mabombe, ndetse kuri uyu w'Imana abanya Ukraine mu gisagara ca Kiev bakaba bazindukiye ku mabombe, aho Uburusiya bumenyesha yuko bwarashe ahantu hatandukanye, buriko burasana cyane cyane ahari ingomero z'umuyaga nkuba n'ibindi ibikorwa bifasha abanyagihugu, ibikorwa bifasha kuzana umuyaga nkuba n'ibikorwa bifasha kuzana amazi. Ni mu ntumbero yo kugira ngo bace intege abasirikare ba Ukraine bariko baragwanya Uburusiya, ndetse umukuru w'igihugu cya Ukraine we agasaba yuko amakungu yoreka gusamara, akemerera Ukraine akayiha ibigwanisho bikomakomeye, kandi bakayemerera yuko irasa mu Burusiya, ari navyo Amerika yahavuye yemerera Ukraine yuko ikora. Nta wuzi rero
ingene bigiye kugenda, ntawuzi iyi ntambara uko bigiye kugenda. Ku ruhande rumwe hari umukuru w'igihugu asanzwe ahari Joe Biden ashigikira yuko iyi ntambara boshigikira Ukraine ikayitsinda, ariko kandi hakaba ku rundi ruhande umukuru w'igihugu agiye kuza ariwe Donald Trump adashigikiye iyi ntambara, ahubwo avuga yuko iyi ntambara bategerezwa kuyirangiza mu buryo bw'amahoro. Ni ibintu kandi umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin yiteze cyane, kuko uyu yari yaranse kumushyigikira, yari yaranse gukeza umukuru w'igihugu mushasha aheruka gutorwa Donald Trump. Nubwo abantu benshi bari bazi yuko ahita mukeza, yari yaranse kumukeza asaba yuko ahubwo bazomurabira ku byo azokora, ariko mu nyuma aramukeza haciye iminsi 2. Anavuga yuko amwemera, avuga yuko yemera ingene asigaye ahagarara nk'umugabo, na cyane cyane ashaka kuvuga igihe bamurasa ariko ariyamamaza, maze Donald Trump bamurashe ku gutwi agahaguruka akamenyesha abantu tigwana. Ayo mashusho akaba yarakwiragiye isi yose. Vladimir Putin rero akavuga yuko ibyo byamweretse yuko Donald Trump ari umuntu w'umugabo, ndetse akaba yaramukeje, akavuga yuko rero ari umukuru w'igihugu yabigwaniye kugira ngo ahagere. Benshi rero biteze yuko Perezida Vladimir Putin azokorana cyane na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ino ntambara, bakavuga yuko bazokorana cyane kugira ngo iyi ntambara bayiheze, na cyane cyane yuko bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu, uyu muyobozi mushasha agiye kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanzwe ari umukunzi cyane wa Vladimir Putin. Bavuga yuko yanamufashije gutsinda amatora muri manda yiwe ya mbere, ariko kuri iyi nshuro abantu bakaba bategereje kuraba mbega aba bantu bazobana gute, aba bantu bazokorana gute, na cyane cyane kuri iyi ntambara Uburusiya buriko buragwanira muri Ukraine. Morning Burundi, Uburundi burakeye.